twamaze kwakira abubahwa reka none mpere ku twamaze kwakira umuza w'abarundi ariko kandi twakira umuntu reverend pastor ana mashimenti ne twakira n'iteka umukuru w'inama nshinga mateka y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kandi tukiri muri yo wewe nyine tureke korari mubandanye mutasira Imana kugira ngo tubandanye n'urutonde rw'igikorane cy'uno munsi.
Uhoraho data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba mwiza turimwo turawugushimiye, turagushize hejuru tukubaha cyane kuko ari wewe utanguza byose ukongera ukabisozera, uri intango ukabiherezo, kandi ni wewe ushitsa iby'abana b'abantu bigiriye imigabo. Mugambwe uri ku butegetsi hano mu ntara ya Ngozi barigiriye imigabo ko botegura igikorane nk'iki uyu munsi nyene w'itariki 9. none heraba turi hano turahari twashitse uko ari we wabigombye, ari we wabishikije, warabashigikiye barabitegura, none uyu mugoroba turi hano. Uhoraho turagushize hejuru turakubashe, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, niwe watugiriye neza muri iki gihugu, turamahoro, nicyo gituma twashoboye no gukoranira hano. Rero iki gikorane nico kwibuka umuhizi Petero Nkurunziza. Turagushimiye, turagukengurukiye mu izina rya Yesu Kristo ko wari warakunze kwabaho mu gihe ciwe, hanyuma umunsi ukwiye ugeze, wewe nk'Imana igaba byose iganda byose, uremera arasozera, arasinzira itiro ry'urupfu, ararangiza ava muri twebwe mu buryo bw'umubiri, ariko turagushimira yuko mu buryo bw'imwema ari muzima, turagushimira yuko aruhukiye mu gikiriza cyawe, turagushimira yuko natwe nitwakora neza, nitwakora tukubaha tugutinya, natwe hari igihe tuzoruhukira muri wewe hanyuma tukongera kumubona. Mana turaguhaye ishimwe, wewe wamushoboje gukora ibyo yashoboye gukora, hanyuma akakubaha akagutinya, hanyuma hageze ko aruhuka agasinzirira muri wewe. Turagushimiye tugukomera amashi menshi, warakoze warakoze. Turi hano rero muri kino gikorane kugira ngo twibuke byinshi bitandukanye wamukoresheje. Hari iragi yadusigiye, iragi rya mbere ryari ryo gusenga, natwe turi hano kugira ngo iryo ragi turishire mu ngiro, dusenge dukoraniye hamwe twese, dusenge dushimira Imana, twongere tunashimira Imana yari yaramuduhaye. Mwami turi hano rero iyi minsi 3 uratugirira neza, uratugenza uko ushaka, turahamagaye Mpwemu Yera ngo bari wazoturongora mu bikorwa byose, azorongora abavuga butumwa uhereye ku uno munsi, uweje wo ku munsi wa kabiri, ararongora abaririmbyi bose mu ndirimbo zabo, azobakoresha iby'ubuhizi. Urakoze, urabandanya gutumira benshi bazoze muri kino kibanza, kandi icyo dusengera nuko ijambo ryawe ryogira ubushobozi ku mitima y'abantu bose bazoba bari muri kino kibanza, uretse abari hano n'abazoryumva ku maradiyo, ku mateleviziyo. Ijambo ryawe rize rigira ububasha, rizoba ijambo rikiza imitima, rizoba ijambo ribohora, rizoba ijambo rituma duhinduka gose mu mitima. Uzoba ukoze cyane, nuko turagushimiye. Uzubane natwe, duhamagaye kubaho kwawe kutuganza, utangurane natwe, uzorangizanye natwe, turakwiteze muri byose, kandi dusenze twizeye kuzodukorera iby'ubuhizi mu izina rya Yesu umwami n'umucunguzi wacu, amen.